label yaba managers baba artiste bakayaga ukuntu boza barakorana kugira ngo kumbure niba bafise ibyo bakora baze bararaba ukuntu nyine babivugana kugira ngo indirimbo zabo ntizibure uko zivuzwa. Uwo yaraje bro, YouTube na Facebook barazivuza yose, uwo byaraje ahubwo barafise chance. Ukurumva ko chance hari none umva ko abantu matere mu jejwiki none abantu matere baje bavuza ino mu jejwiki. Yese sinanima. Wo uvuga iki? Uvuga amakuru? Mvuga amakuru. Ariko hagati aho uyavuga yuko abaririmbyi batotezwa. Nimbo horo twumviriza hano hari umuntu atwumviriza buri munsi we warabizi namubonye muri comment. Reka mvuze wewe gafijance ifoko baba nturukuranahura. Reka ifoko baba 80%. Kare nigeze kukubaza nti mbega collaboration hagati y'ama media n'aba artiste yogenda gute harabuze iki kugira ngo bigende neza. Janse hari amacakubiri kuvuga ngo ubutu n'ubututsi, amacakubiri ni kwa kundi imigwi intara muze murabivuga bro, birahari kwege mutabivuga. Okay, none nibihari no kandi urabizi birahari. Kwege watoshaka yuko Bface yicarana nanje nabajya anye babonye Bface kandi bumvikana kwege ko utoshaka ko bicara wowe uko nayikana na Fizo. C'est quoi ça? Wabara kubugiye ko mwicarana na Bface? Bro, uratahura ntutahura? Yandatahura. Urushaka ndakubwire kandi gute bro? Ni example ndaguhaye. Yana muntu umwe mbuza kwicarana n'umuntu, ushaka kwicarana nanje uricarana nanje. Ariko none nkigihe muhaguruka mukaza murabavuga ku mugaragaro abafana banyu ntibomenya ikibazo gihari. Mwebwe ni mujeje aya makuru woko wavuze ngo uzi yuko babaha amafaranga make kandi wowe wavuze kubizi kubera ko utabivuga ku radio. Ntiwavuze ko numva ko babaha amahera make abo